Bakunzi ba PITV turabaramukije cyane tubaha ikaze muri kino kiganiro kidasanzwe ubwo turi kumwe n'umunyavyese Jeanne Irakoze yashoboye kugirirwa amahirwe yo kwitaba inama i New York, inama igira 67 ijanye n'ubuhinga, indero ndetse n'ivumbura, ivyo twokwita mu gifaransa technologie, education et innovation muri leta nzunze ubumwe za Amerika. Kubw'ivyo rero twagiriba kwe hano muri studio za PITV kuba turi kumwe kugira ngo abashe kutwiganira muri make ivyari vyatumye ashika i New York. Turaguhaye ikaze Jeanne Irakoze. Ndabaramukije nange ndabashimira kumpa ikaze ngaha iwanyu muri PITV. Ego cyane Jeanne, warashoboye kwitabira inama igira 67 i New York muri leta nzunze ubumwe za Amerika. Wo twibutsa ahanini intumbero y'iyo nama yari iyihe? Murakoze cyane. Iyo nama ubwa mbere yari ishingiye novuga ati ni nk'umugwi ujejwe kuraba ubuzima canke iterambere ry'ubuzima ry'umukenyezi. Yari inama mpuzamakungu, akaba ari ya 67 nk'uko mwabivuze, ariko icivugo c'uno mwaka ariho mwavuze ku bijanye novuga ati ku vy'indero, ku vy'ubuhinga ngurukana bumenyi no ku nonosora canke kubiteza imbere nka innovation, sinzi mbona ngene kivuga mu Kirundi. Ego novuga ati ryari novuga ati mu ncamake intuze icivugo cari kiri kuri ivyo oye, ariko inama muri rusangi nijanye no kuraba ubuzima ngene boteza imbere ubuzima bw'umukenyezi. Ico gihe rero hari ku magenekerezo ya kangahe? Inama yatangura igenekerezo rya 6 gushika 17 muri kuno kwezi kwahariwe umukenyezi, ariko jewe nashoboye guhaguruka itariki 11 niho navuye i Bujumbura. Ego umuntu kibaza kubera iki mwagiye mutevye? Mu kugira ngo dushe kugenda sinagenda jenyene, nagiye novuga turi umugwi w'abarundi bagiye guseruka muri iyo nama. Rero uburyo ntibwari ikirenga, vyasabwe yuko badodora hana hariya, kubera ko uburyo butadukundiye bwashoboye kuboneka, butadukundiye kumara inama yose guhera ku igenekerezo ya 6. Twaciye tugenda mu migwi, ariko hariho nk'abategerezwa kuba bariyo nk'umushikiranganje 3 nibo bashoboye gutangura inama barayiheza, abandi duca tubasangayo hama turayirangizanya bivanye nuko nk'ivyari binyerekeye canke abo bandi twajanye vyari bitwerekeye vyari muri ayo matariki twe twagiyemo. Ego ngaho murashitse i New York, musanze inama yaramaze gutangura. Ico twokwita recommandation canke ivyashitswe ko ivyumvikanywe ko na bose ni ibihe mu ncamake? Mu ncamake novuga yuko habaye nko kuraba nyene ingene umukenyezi canke umwigeme yotezwa imbere, na cane cane muri ico gisata c'ubuhinga ngurukana bumenyi. Muri vyinshi vyavuzwe harimwo nko guha akaryo abigeme n'abapfasoni mu kuronswa ibikoresho vy'ubuhinga ngurukana bumenyi, mu kubaha aho bashobora kuvyigira, mu kubashigikira gushikira imigambi yabo iri mu buhinga ngurukana bumenyi, hama ndetse no kubashigikira mu buryo bw'uko bariko barakoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi babe bumva bafise umutekano, abivanye nuko basanze hariho amabi akorerwa kuri ubwo buhinga ngurukana bumenyi bagirirwa, bagaheze bagatinya gukoresha izo mbuga ngurukana bumenyi. Ivyo rero muri rusangi nivyigiwe hamwe, ndetse no kurondera uburyo bwo kubashigikira. Novuga yuko muri rusangi niyo novuga ama recommandation yahabaye, ndetse n'amategeko yo kubakingira n'amategeko yo gukoresha ubwo buhinga ngurukana bumenyi badasize iterambere inyuma, iterambere ry'umukenyezi n'umwigeme. Ego urumwe mu gwaruka gwitabira iyo nama, kandi usanzwe uvuga ku bijanye n'abakenyezi, agateka kabo, kuntu bakwiye gufatwa. Mu Burundi niho wakuriye kandi urahazi. Wewe wari waserukiye abakenyezi nk'ugwaruka, urabona abakenyezi mu Burundi abigeme vyifashe gute?
Reka nkosore gato sinovuga ngo naserukiye nk'abakenyezi kuko urumva abakenyezi abo twajanye bose bari n'abakenyezi rero jewe ahubwo nari nagiye nk'umwigeme kugira ngo nshobore kuvugira abandi bigeme barundi kazi ndavye rero mu Burundi ngene bimeze na cane cane mu buhinga ngurukana bumenyi ndi numwe mu bigeme bashoboye kwiga ivy'ubuhinga ngurukana bumenyi ndi umwe mu bigeme babikoramwo ico maze kubona nuko umwigeme mu buhinga ngurukana bumenyi aracari inyuma aho ndi kumvuga umwigeme murundi kazi aracari inyuma cane mu buryo yuko ndavye no kwishure niyo babahaye ico no kwita umugambi muri ubwo buhinga ngurukana bumenyi mukorerako ni gake bizera umwigeme muri uko kutizerwa uca usanga rero n'umwigeme wenyene nawe nyene atiyemera bigatuma adashobora kugira ubushakashatsi burenze canke ngo ashobore kumva yisanzuye kwerekana ico ashoboye ngo ashigikirwe bigatuma aguma asigara inyuma ikindi naco maze kubona ngaha mu Burundi nuko umwigeme murundi kazi novuga yuko muri ubu buryo buke dufise mu Burundi canke mu miryango usanga umwigeme nsi waje imbere kugira ngo aronswe igikoresho cyo gutuma tumana kw'amakuru canke c'ubuhinga ngurukana bumenyi ngo ashobore kugira ubushakashatsi novuga nka telefone ya Android canke imashini nyabwonko umwigeme ni gake ashobora kuyironswa mu gihe muri uwo muryango ari umuhungu nawe atayifise rero ico novuga ko ari intambamye nini abigeme dufise uretse kandi nuko nyene ayo mabakorerwa bigeme n'abakenyezi no mu Burundi arahari mu Burundi nuko atavugwa kanshi arakogwa tugatinya kuyavuga ni kanshi usanga umwigeme yashurashujwe kuko yatanguye kuronderwa ku mbuga ngurukana bumenyi ariko kubera ivyo bamwemerera ibicanke biriya hari abamubesha ngo ndi mu mahanga nzokujana hari abamubesha nzoshigikira imigambi yawe canke akakwereka yuko wewe utazi cane ubwo buhinga ngurukana bumenyi agira bigufasha bigukorere bigatuma yemera kanshi n'umuntu atazi hama gaheza akibwa canke ashurashuzwa muri ubwo buryo canke baribwa cane nk'abarya kanshi babafungwa barababesha babarondera babemera ibintu duhurira hana ugasanga arungitse umuntu akamyiba canke akamunyuruza namabi ari ngaha mu Burundi akorerwa abo bigeme n'abakenyezi ariko cane cane abigeme kuko tuba turondera ubuzima bigatuma yuko dutinya kubivuga rero ivyo ni vyinshi biri ngaha mu Burundi vyatuma nanje bimpa akaryo yuko numva novugira abarundi kazi mu nama aho nari naserutse ego umaze rero kugaruka kumbure hari ingingo zafashwe kandi no kugira ngo mushobore gushishikariza abanyagihugu abigeme mwari mwaserukiye uno musi rero muriko murakora gute kugira ngo mushobore gusangiza n'abandi ivyo mwashoboye gukura muri yo nama murakoze cyane akaryo nagiriwe nuko nashoboye kuronka ibako ryo kubavugira ndi hariya nivyo mpejeje kuvuga baraze bakubwira ati felicitation ubutumwa twabwumvise nawe simfise icize 100% ko bazoza bwa buryo nasaba ko bazobuzana bya bikoresho ko bazobizana ariko ico n'icifuzo nkuko nagishikirije hama nkuko twagiye mugwa abarundi kazi navuze yuko turi kumwe n'umushikiranganje nawe yari umushefu w'uwo mugwe twagiye yari umushikiranganje wo gufatana monda mu bushikiranganje bwiwe harimwo nico novuga cyo gushigikira umwigeme n'umukenyezi murundi kazi urumva si jewe noza mvuga ati imigambi igiye gukorwa ukunuku nibaza yuko ivyo tuzoja hamwe ntituranaja hamwe tuko turabitegura kugira ngo dushobore kwigira hamwe ivyo twakuye hari agaseke ku Burundi kagenewe Burundi nakanaka hamaze barabe ibikorwa vyokorwa kugira ngo bije mu ngiro ariko hanje ico niyemeza jewe no kubandanya ncishije muri vya vyese hama no kwandika imigambi kumbure ngo nshikirwe jewe ubwa mbere na mbere nari kugira nshobore guseruka hari nari nafashwe mu mugongo nishiramwe mpuzamakungu PNUD abo nabo nashoboye kubashikiriza ivyo nashoboye kwiga n'ivyifuzo no bafise kugira ngo n'utashoboye kuhagenda babe bake basi mugabo nabo bavome kuri ivyo vyiza kumbure nashoboye kunguka ni barambwira ati genda wandike nyimba ari nko mugambi canke ki tuzoraba ngene tubishigikira biri nico catumye tukurungika muri ico gihe
iryo shyirahamwe mpuzamakungu PNUD canke na ONU-Femmes, iyo nama ko yategurwa na ONU-Femmes niyo bashobora kunshigikira, nibaza yuko bizoja mu ngiro bazobona ibikorwa nkoze, ariko hanje muri vya vyese nyene nzobandanya ndababera ijwi kugira ngo bashigikirwe. Hari abahora bashigikirwa bivanye nuko bumvise ijwi, hari nabo ntamenya, rero jewe ico mfise ubushobozi mfise ni vya vyese nifashisha. Kumbure turabona ku mbuga ngurukana bumenyi na za Twitter ukora ivyese mu rurimi rw'igifaransa, ariko ubwo urabona abo uri kurabwira ubutumwa bubashikira? Sinkora ivyese mu rurimi rw'igifaransa, kumbure nizo mumaze kubona nko ku mbuga Facebook canke YouTube, hariho nizi Kirundi. Wanashaka hariho n'urukurikirane rw'ivyese mu misi iri imbere mike cane ruzoja nzoshira hanze, zose ziri mu Kirundi. Rero ndakora cane mu Kirundi, ariko kandi ndakora cane mu Gifaransa bivanye nuko mbashaka gusaba abadushigikira. No mu Congereza birashika nkandika, iyo ndiko ndandika bivana nabo mbashaka kubwira cane cane. Nta n'igihe mba ndazivanga izo ndimi bivanye nuko nshaka umwe wese ibimugenewe avyumve. Kumbura akabazo kanyuma k'amatsiko, ugwaruka nkamwe iyo bagiriwe amahirwe yo kuja mu nama zo mu bihugu bikomeye ntibakunda kugaruka, wowe cyatumye ugaruka niki tubwire abakunzi bacu bariko baradukurikira? Murakoze cyane. Ubwanje nari narungitswe n'igihugu, kandi nari kumwe n'abantu b'abanyagihugu bakomakomeye. Novuga yuko ntivyari kumpa agateka canke agaciro kugira ngo nshobore gushigikirwa. Hari igihe mpora nibaza, hari igihe Imana iguha hanyuma iguhaye akaba ari we novuga ati uhagarika kumbure byinshi Imana yari igufitiye. Jewe ico nashimye nuko ntari gutakaza icizere bangiriye, kandi naba nugaye n'imiryango kumbure y'abandi bigeme. Nivyo nagiye bafise ubwoba bambwiye ati Jeanne turagusavye ntuzocunyika, uzobutumara amaje, uzobuducishije agatwe. Ku bwanje jewe no muri jewe nta nivyo niyumvira, kandi narabishize mu ngiro. Hama ikirenze ico nuko ushobora mu bikorwa uri kurakora umaze kugira icizere ku bantu nabo nyene, abo bantu nyene ico cizere wubatse nico gituma n'ibindi bikunda. Rero nibaza yuko niyo ntumbero nari mfise, yuko haheze imyaka itari mike ndiko ndakora ibikorwa, ndiko ndagerageza kubambone, ndiko ndagerageza amagira icizere banshigikire. Kumva notakaza ubwo bwizigirwa namaze kuba ndiko ndagirirwa kugira ngo igihugu kindungike nuko bangiriye n'ubwizigirwa, vyari kuba bigoye rero yuko naje naba nihemukiye, kuko gutakaza ico cizere umunsi umwe wakirondeye imyaka n'indi vyari kuba bigoye. Abo banyize nibaza ko badusubira no kunyizera muri vyiza ntarinze kunyika. Kumbure benshi baradukurikira harimwo n'ugwaruka, bo shobora kuronka gute ivyo vyese vyawe ku mbuga ngurukana bumenyi zawe? Murakoze cyane. Ku mbuga ngurukana bumenyi hariho iziri kuri jewe n'ibiri kuzo kumbure twarafashanije ibikorwa. Hariho iziri kuri page ya Facebook Kit Hub News, hama no kuri wanje Jayira la Slameuse. Iyo Jayira la Slameuse niyo iriko no kuri YouTube, niho basanga ibikorwa vyanje na Kit Spotlight ku rubuga rwa Facebook. Uretse ko hariho n'iziba ziri, hariho iri kuri page ya Sakode bivanye nuko nanayikoreye Sakode. Muri rusange naho biri. Reka ndagushimire cyane Jeanne, irakoze ko kanya muduhaye. Twizera yuko n'ikindi gihe twabatuma ko muzoshobora kwitaba akamo kacu. Murakoze cyane, nije ndabakengurukira ko muri ko mompa akaryo nanje ko guha ubutumwa abandi. Murakoze cyane rero, hama ni ahubwo ndindiranye igishika gusubira gutumirwa nivyo bizonyereka kumbure ko none munsi mwashina. Nuko rero bakunzi ba PITV, aha niho turangirije kino kiganiro. Twari kumwe na Jeanne Irakoze, umunyavyese. Mwashoboye kumva byinshi mu vyashoboye gushikwa ko mu nama i New York igira 67. Nuko rero mubandanye mudushigikira, kandi mugire subscribe, mugire share na like ku biganiro byacu byiza. Muri kumwe na Moses Angelo. Bye bye.